Turi neza na neza siziriza gatondo muri Israel aho dusanga urukurikirane rw'indege z'intambara zihagurutse zifise misile zihambaye cyane zirungiswe muri Irani. Twisunze iperereza rya CIA ndetse n'irya Israel bivugwa ko igice kinini cy'uburongozi bwa Irani cari gikoraniye hamwe mu nzu iri Tehran. Muri bo harimo Ayatollah Ali Hamenei, umuyobozi w'ikirenga wa Irani. Inyuma y'amasaha 2 n'iminota 5 za ndege zihagurutse, misile za Israel zateye iyo nzu barimo. Uko rero niko ibitero vya Israel na Amerika byagenze kuri Irani. Uko niko umuyobozi w'ikirenga wa Irani Ayatollah Ali Hamenei yishwe. Prosper ntuma mu bitabo inshuti y'inyandiko niko nitwa. Amerika, Israel ndetse na Iran bifise amateka maremare cyane yo gushamirana hagati yabyo. Gushika mu mwaka w'1979 Iran yari yobowe n'intwaro ya cami yatwagwa n'umwami w'igitugu yitwa Shah Mohammad Reza, yarashigikiwe cyane na leta zunze ubumwe za Amerika. Igihe rero haba impindura ntwaro nibwo uitwa Ayatollah Ali Khomeini yafashe ubutegetsi bw'igihugu maze ashinga Republika ya Islam. Yari yiyemeje gushinga igihugu kigendera ku mategeko ya Islam. Khomeini yaciye atitura umubano Iran yari ifitaniye na Amerika ndetse n'inshuti zayo nka Israel. Cyane kurwanya Israel byabaye umugambi wa mbere ngenderwako. Umuyobozi w'ikirenga Ali Khomeini yapfuye mu mwaka w'1989. Yaciye asubirirwa n'umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei. Yari umunyedini yaduze vuba cyane mu nzego kandi akaba yari yaranabaye umuntu akomeye cyane mu burongozi bw'idini rya Islam muri Iran. Mu gihe giheze Irani, Israel ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika ibyo bihugu byose byagiye bishamirana inshuro nyinshi. Ibihano byarafatiwe Irani nayo iba ufasha imigwi y'abagwanyi igwanya Israel muri kariya karere. Mu mwaka 2002 nibwo hamenyekana ko Irani yari kiratunganya ubutare bwa uranium ahantu habiri hibanga, niho hakekwa ko Irani iri kirahatunganiriza iyo uranium. Iyo uranium yari kiratunganywa yashobora gukoreshwa mu gukora ibibombe by'ubumara ruhonyanganda. Leta zunze ubumwe za Amerika n'inshuti zayo zagize ubwoba byinshi, ariko Irani yagiye hakana kenshi ko atabigwanisho by'ubumara yari kirakora. Ariko leta zunze ubumwe za Amerika na Israel byagerageje kenshi guhagarika uwo mugambi w'ibigwanisho by'ubumara ruhonyanganda. Batanguye bakora ibitero biciye mu buhinga bwa none ariko birananirana. Bica abahinga bakomeye ba Irani ariko birananira. Nibwo Amerika yacija muri diplomasi. Mu mwaka 2015 ubutegetsi bwa Barack Obama bwagize amasezerano yerekeye ibigwanisho by'ubumara na Irani. Uyu munsi ni mwiza cyane kubera ko turiko turabona ko bishoboka biciye mu masezerano akomeye cyane na Amerika. Muri ayo masezerano rero ku by'ubumara ruhonyanganda twe n'abagenzi bacu twashitse ko hamwe na Irani mu mwaka uheze. Irani ntizosubira gukora ibigwanisho by'ubumara ruhonyanganda. Ariko rero mu mwaka 2018 President Trump yaciye akura Amerika muri ayo masezerano. Ati mu by'ukuri ayo masezerano ni mabi cyane, yegamiye ku ruhande rumwe. Ati ntiyarakwiye kubaho na rimwe. Kuva ico gihe imigenderanire yarushirije kuba mibi cyane. Mu mwaka 2005 hagati mu biganiro bishasha Israel na Amerika byatangije urukurikirane rw'ibitero byo mu kirere kuri Iran bakoresheje ibibombe bituritsa n'ibirindiro biri mu kuzimu, bunker booster bomb. Ibice bitatu bikorerwa mu bigwanisho by'ubumara byarononekaye cyane. Muri uwo mwaka nyene Iran yahuye n'ibibazo by'ubutunzi, ifaranga riratagaciro cyane, ibiciro by'ibiribwa byaraduze cyane ku isoko. Mu mpera ya 2025 hadutse imyigaragambyo ikomeye cyane mu gihugu cyose ca Iran. Abari bayirimo basaba isenyuka rya Republika ya Islam. Trump yaciye asaba abanyagihugu ba Iran kwiyamiriza ubutegetsi bwabo, ababwira ati ubufasha buri hafi. Ariko rero ubutegetsi bwa Iran bwariyamirije iyo myigaragambyo mu buryo buboneka. Ibinyamakuru byabo mu burengero bivuga ko 30,000 by'abantu biciwe muri iyo myigaragambyo. Bivugwa ko abandi bagera ku 50,000 barafashwe. Leta zunze ubumwe za Amerika zaciye zitangira kurunda abasirikare n'ibikoresho by'intambara muri ako karere. Trump kandi yaguma atera ubwoba Iran. Kuwa kane hari tariki 26 z'ukwezi kwa kabiri niho habaye ibiganiro vya nyuma ku masezerano hagati y'ivyo bihugu i Geneva, ariko aya masezerano nta kintu yigeze ashikako. Kuwa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri isaha 3:40 i Tehran, umugwa mukuru wa Iran. Ibigo gikuru ca leta ntikiri kure cyane y'ikibanza ca Hell Square. Bivugwa ko kirimo ibiro vya president wa Iran, inama nkuru y'umutekano wa Iran n'ibiro bikuru by'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Al Hamenei. Kuva mu mwaka 2025 leta zunze ubumwe za Amerika ziboneka ko zaronse amakuru yizewe y'ukuntu Ayatollah Ali Khamenei n'umugwi mukuru w'abagwanyi ba Islamic Revolutionary Guard Corps
bagire baje mu kibanza bakunda guteraniramo bagira inama mu gihe Iran iri hafi gutegwa. Bivugwa ko CIA yakurikiranye Al Khamenei amezi menshi cyane igenda niga haba ninge nava mu kibanza kimaja mu kindi. Bari rero bizeye ko uyu munsi aja muri ico kibanza kandi bari bamenye ko hari inama y'abategetsi bakomeye ba Iran baza kuba bari muri ico kibanza. Amerika na Israel byari byateguye gutera mu gijoro, ariko bivugwa ko baciye begeze isaha inyuma yo gutera ivyo bitero. Babonye rero umwanya mwiza wo gutera, bidatevye misile za Israel zateye za nyubako. Muri ico gitero abategetsi benshi b'umutekano w'igihugu ba Iran niho bari. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Al Khamenei bivugwa ko yari mu yindi nzu munsi yayo. Amashusho yafashwe na satellite yerekana uko nonekara gukomeye kuri izi nyubako barimwo, biboneka ko hari umwotsi myinshi cyane wirabura uri kuraduga. Amashusho yose yafatiwe hafi yaho byabaye ivyo bitero yerekana umwotsi wirabura uri kuraduga mu kirere. Al Khamenei, umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran, yaguye muri ivyo bitero. Hapfuye kandi Mahdi Abdulrahim Musavi, umukuru w'igisirikare ca Iran. Muri ivyo bitero kandi haguye Al-Shamukhani, umukuru w'inama nkuru ya gisirikare. Mohammad Bakpoul, umukuru w'ingabo za RGC. Aziz Nazaldeh, umushikiranganje wa kwivuna abansi ba Israel, nawe yaguye muri ivyo bitero. Twisonze amakuru ya Israel, abategetsi ba Iran bashika 30 nibo bishwe mu mwanya muto cyane mu gitero ca mbere. Ku ruhande rwa Israel bacise Rolling Lion, umutontomo w'intare, naho ku ruhande rwa Amerika bacita Epic Valley. Ku rundi ruhande Masoud Pezeshkian, president wa Iran, we yararokotse. Al-Khalijan, umunyamabanga mukuru w'ikirenga w'umutekano w'igihugu, yarahiye ko Iran izobandanya kugwanira igihugu kandi ko ubutegetsi buzokwamaho muri Iran. Igitero cyo kuhigo ca leta cari gice kimwe gusa cico gikorwa, kuko nyuma yaho Israel bivugwa ko yakuyeho byirinzi by'ikirere bwa Iran cyane mu micungararo ya Tehran. Mu gice ca gatatu Israel yakoresheje indege z'intambara zishika 200 intumbero kwari gusambura misile nyinshi cyane za Iran mu buryo bwihuta. Bivugwa kandi ko Amerika yaciye yinjira muri ivyo bitero nk'inyuma y'iminota 30. Twisunze kinyamakuru The New York Times kivuga ko ibitero vya Amerika byatumbereye neza na neza mu burasirazuba bwa Iran kure ya Israel. Amerika kandi yateye amato y'intambara ya Iran. Bivugwa ko amato ya Amerika yarungitse za misile za Tomahawk muri Iran. Ingabo za Amerika zo hasi nazo zakoresheje amaroketi yo ku modoka. Ibirindiro vya gisirikare n'ubuyobozi mu gihugu cose byaratewe, byari biteye ubwoba cyane. Trump yasohoye video amenyesheje ko ico gikorwa ca gisirikare cabaye, kandi asaba abanyagihugu ba Iran kwifatira ubutegetsi bwabo. Mu gihe ku rundi ruhande abantu benshi cyane bataretse kunenga ko ivyo bitero ari iby'ubushotoranyi burengeje urugero. Netanyahu nawe nyuma y'iryo tangazo rya Trump yavuze ko nyene ibintu abantu batigeze bishimira habe na gato, kuko inyuma yaho gato y'iryo tangazo igitero cyo mu kirere cyateye ishuri ry'abana b'abakobwa cya Starlib mu ntara ya Minabe Hormozgan. Ibinyamakuru vya leta ya Iran n'abategetsi byavuze ko n'imiburiburi abantu 175 bishwe, benshi muri bo bikaba bivugwa ko ari abana. Twisunze New York Times, iryo shuri ryari rifatanye n'ikirindiro ca gisirikare cyo mu mazi ca Iran. Ubushikiranganje bwa Amerika by'ingabo bwatangaje ko ariko harakogwa itohoza kuri ico gitero. Ntibyatevye kandi mu buryo bwo gushigikira Iran, Abahutis batangaje ko bagiye gusubira gutera Israel amato yayo mu kiyaga gitukura, mu gihe bari barahagaritse ibitero kuri Israel guhera mu kwa 10 mu 2025 muri Gaza. Umugwi w'ibihugu biyobowe na Amerika uvuga ko wafashe indege zitagira abapilote n'ibibombe vya misile muri Erbil muri Iraq. Kuri uwo mugoroba nyene ikibuga c'indege mpuzamakungu ca Dubai caratewe n'indege itagira umupilote ya Iran. Iran ntihagarikiye aho kuko yateye ibindi bice bitatu vya Dubai. Ivyo rero byaciye bituma n'ikirere ca Dubai cugagwa vyihuse. Hatewe inzu zikomeye cyane zi Dubai nk'ihoteli yitwa Burj Al Arab ndetse n'ihoteli yitwa Fairmont de Palm. Ariko rero leta zunze ubumwe z'Abarabu sizo zatewe gusa, kuko ibitero vya misile n'indege zitagira umushoferi byateye icicaro c'ingabo za Amerika muri Bahrain. Amashusho yerekana bisa n'indege itagira umupilote ya Iran yitwa Shahid itera inyubako ndende nk'iminota 20 uva kuri ico kirindiro. Muri Qatar naho ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bwavuze ko misile 66 zarungitswe muri ico gihugu. Ibisigarira byizo bivuga ko byakomerekeje n'imiburiburi abantu 8. Muri Arabia Saudite naho kirindiro ca gisirikare ca Prince Sultan cyatewe na misile. Muri Jordani gisirikare cavuze ko cafashe congera kiramanura misile 49 zari zitumbereye ibirindiro bikomeye bya gisirikare vya Amerika mu gihugu cose.
muri Kuwait naho indege zitagira abapilote zateye ikibuga mpuzamakungu. Muri Syria ibisigarira vya Misiri byishe abantu bagera muri 4. Kugeza ubu rero Qatar ndetse na Arabia Saudite byatangaje ko bifise uburenganzira bwo kwihora. Umuryango w'ibihugu by'Abarabu wiyamirije ibitero vya Irani. Byari Prosper ntuma mu bitabo inshuti nyandiko niko nitwa cyenda gusaba no kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utasi kugira ngo uzozurahungukira ubumenyi bwinshi cyane bugiye butandukanye. Ciao ciao.